ndakugurira yafa Acha mungi Aragisi namwe sho wambaye Oya kirazira. No Edison ndakwaza ikibazo Edison Njokoza niko nafanya kipi na yuko nafanya kipi ndakwaza ikibazo ngoma ndakwaza ikibazo nganda kwaza ikibazo Edison Akes afise mariage le 28 Mariage ya hey yahombye itaraba ya hey none yahombye itaraba yahomba nyene umukobwa narabinda bana kundana cyane turabona ndabije byose ufite ngano bivugira nga Akes imishatsi yawe iravunguka Bon iravunguka ni kubera ari mishasha ni mishasha cameraman ibintu bishasha kenshi ahubwo biba ari original mugara bitangiye guvunguka urazi nakubwire Edison kuba uri umuntu novuga ati nzoduga ndabitahura genda kwanza ukurikirana abavyeyi bawe manzi bashire muri situation imeze neza ama uzoza duze dushire ibintu kubwiye reka nabwo basa amahera ugenda uvuga ni papa wanje Akeston unanipatia damage no mayo mfuse yose ndakupa arantumye ngiye kumuzanira ifana oya kuyafita ndafise ngaya mugasi no ndagwa yose oya uja kunywa fana tatu wallahi angalia hapo sani mzima Akes angalia sani mzima Akes angalia hapo unaona fana tatu aenda jini bandanyo oyo n'umugenzi wanje cyane Ego channel tubakunzi ba E+257 ndabara mugenda bipiriza umuhinga mu mwiza canke umutaga mwiza canke bwakeye bibanye naho muherereye isanamu ni Judicael ijwi ni Judicael ariko inyuma ya kamera ni Gogongotra ari kumwe na Pontium from KZ Media nizere ko mumeze neza mwege mwese muri ko matukurikirana kuri E+257 ntimwibagire kugira subscribe kugira ngo muze mubandanya mukurikirana ibiganiro twabashiriye ko nkuko mubizi E+257 ni television ibazanira entertainment igize ikogwa mu gihugu c'u Burundi uno munsi muri interview yacu tuzaba turi kumwe na Akes Don benshi muramuzi je namenye kuva kera ariko uno munsi ndashaka ko dutera inkuru na Akes kubijanye n'ubuzima bwiwe n'ibindi bitandukanye ndabibutsa ko uno munsi turi mu misiri imbere agiye guhindura CV nkuko twabibonye mbwo kandi ntituzi aho biheze kandi hari inkuru nyinshi mwagiye murumva then we need to making clear kubijanye n'ibintu bitandukanye byagiye biramuca ko muri kahise Akes ni sawa ego ni sawa izina ntirirahinduka ndazari yacari Akimana Espoir izina ni Akimana Espoir kandi rizokwa mari Akimana Espoir mugabo izina ry'akazi izina ry'ibikorwa ni Akes si don yaravuye Akes Don biri kumwe Akes je namumenye muri 2014 ko biri kose ego ndashaka kumenya Akes First yari umu producer kandi yarakora amabiti meza asa neza aryohera ugutwi aririmba ko imidiho itandukanye ujya mu Akes yagiye mu Akes aracariho kubera ko Akes chatuma yiga production je passion yiwanje suko mu producteur ibyo nkora byose ndavyiga kubera ko hari ikintu mba niko ndiga mba mbona yuko kiriko kirangora nkaca mugatireka navyigire kugira ngo bize bimfashe rero kwiga gukora production vyavanye n'intuzenye na n'ukuntu nabona ama studio ico gihe badufata festival kwanza ama studio yari yose yari muri ville nije muntu wa mbere ivyo bintu abantu benshi navyo bazi bo mugabo hari ababizi nije muntu wa mbere yatanguye kwinjiza ama studio de production mu makartier hari ya Jar muri Nord kuko murabizi ko ari ama studio yatanguriye inyuma yo kuba yarari muri ville ico gihe uyu mu Akes yaratuzaniye ama studio atandukanye haraje za Richries haraje za Sky zande sinzi byagenze gute zose zice zifuta mbere na African Sound African Touch sanzwe Richries ni hari studio ari umuproducer yakora muri Sky Music ariko hariho AC Production hakaba African Touch no munsi ni wa record yuguruye muri no minsi vuba rero mu bisanzwe ico gihe byarahinduka kuko nakubwiye yuko je passion yanje ntari yo kuba umu producteur rero kuva aho ngiye kwandikisha ibintu muri api naciye mvuga ntireka ibintu ndabihindure byose bifate izina rya nyene
twarumvise amakuru yaje aza kuri waka ariko ndashaka kumenya kandi mbega waka lights yagiye kuko muri kino gihe turabona umengo hariho ibintu byinshi byariko birakorwa ku izina rya waka mugabo ubunye byagiye biratakara ubu ratubwiye kuzanye kandi waka record warigeze kugira promotion ya waka inzoga nimba ntaravyibagira zahereye he byageze gute biriho gusa umutahe ni muremure namanze kwicara ntondera umutahe nturakwira aracaburamwe amamiliyoni atari make impamvu narinze kuba nakwicaye manze kwanza nayakwize hama amakuru dufise nuko bose amakuru dufise abantu bose barabizi itariki 20 namba atari 20 na zingahe n'umunani Akes azoshobora kubaka ugwiwe twabonye save date but we need kumenya byinshi about you hamwe na future wife wa Akes. Bon, chambere nubwira abafana kwanza bani ni E+257 ni TV kandi maze gihe gihe TV ya. Bon, abacho nababwira iyo tariki 28 z'ukwezi k'umunani ni naho tariki je navukiyeko. Naho tariki je navukiyeko hama ivya mariage je nibaza ko tuzobitanga ku muco mu misiri imbere. Ego. Ijya save the date wewe nujya mudada c'est quoi l'histoire alors? Ego nuko nyene niko biri. Umugabo tuzotanga umuco neza na neza uko Vige mariage singoma kubigaruka ko cyane. Mariage ntiranaba ngo nashaka kubigaruka. Ko utagiye kudutera makenga nagiye tubwira uti le 28 duhurire peut-être kuri zone mu Kinama canke byose biramaze gutegurwa abasale habibiki byose birateguwe mugabo nzubitanga ko umuco vuba hari hagahazi rumaze bitaka ngo umuco vuba. Ahugurire yafa. Azya mungi. Kana kesi namwe sho wambaye. Oya kirazira. No Edison ndakwazi kiba Edison. Alijokoza niko nafanya kipi na yuko nafanya kipi. Ndakwazi kibazo. Ngoma ndakwazi kibazo. Nganda kwazi kibazo Edison. Akes afise mariage le 28. Mariage ya he. Yahombye itaraba. None yahombye itaraba. Yahomba nyene. Umukobwa narabihinda bana kundana cyane turabona narabize byose ofite ngano bivugira nga Akes imishatsi yawe iravunguka. Bon iravunguka ni kuba yari mishasha ni mishasha. Cameraman. Ibintu bishasha kenshi ahubwo biba ari original. Mugara bitangiye kuvunguka. Urazi nakubwire Edison. Kuba uri umuntu novuga ati nzoduga ndabitahura. Genda kwanza ukurikirana abavyeyi bawe manzi bashire muri situation imeze neza ama uzoza duze dushire ibintu kugiye. Reka nagwe basa amahera ugenda ugura. Ni papa wanje Akes Don. Unapatia demezi. Oya, no mayo mfuse yose ndaku. Arantumye ngiye kumuzanira ifana. Oya, kuyafita ndafisinga. Ngaya mugasi no ndagwa yose. Oya. Kuja kunywa fana tatu wallahi, angalia hapo. Sani mzima Akes. Angalia. Angalia sani mzima Akes. Angalia hapo. Unaona? Fana tatu. Aenda. Jini bandanyo. Oya n'umugenzi wanje cyane. Yes, murumva yuko ubukwe bwa Akes bushoye guhomba. Burashaka guhomba canke ko ico kibazo kiranda ku muco vuba tuzobitanga ku muco vuba. Egasigaye indwi imwe ya Akes nimbara bitegura baravuga haje Edison ntavyazi. Nivyo avuga Edison ntavyazi afanyene kubivuga. Gusa ari genye umusanga umuntu yavuze ikintu kikaba ari ico cyangwa ugasanga gisa kigomba gusa naco. Ego kubw'ibyo uri kurabwira babandi bariko barategura bavuga bati le 28 nzotora ikanzu le 28 nzoshonesha ikoti babe barabangira gato canke bigende gute. Ciza je nebaza yuko umuntu akwiye kubaho yiteguye ikoti nushoye kuyishonesa ku bw'urubanza rwa Akes mugabo hari manza nyinshi z'amazaba. Oya mugabo hari abariko baravuga bati Akes is my friend ntegezo kwitegura kugira ngo nshobore kuhashika nshobore kumutera iteka nk'umujama nko twakoranye nko byagenze gute. Oya bozitegura ni vyiza bozitegura ariko ntibizere kuza mu banza kwa Akes. Bavyizire kubera iki papa bavyizire bazoza
Bon, bazoza muri mariage canke bazoza muri anniversaire ndashaka wavuze ko uzobishira ahabona je nibaza yuko jani anife yiwanje nibaza ko nshoboye kuzoyigira petite nk'ije 30 ninakwiza 30 naho suno munsi kandi sejo imana niya dutiza ubuzima twayikwiza sawa nzogira anif mugabo je ibintu vya anif nta munsi numwe barigira nzotegurira umwana wanje gusa anniversaire muga jewe pas encore niyo nyene 28 niba ni hen umwana wanje oya umwana wanje ni tariki 20 z'ukwa gatanu umva 28 twizere tutizera ko urubanza rwa Akes ruzoba ego ndashaka kumenya Akes Don atandukanye hehe muri aba bantu batatu kuko hariho Akes umuririmbyi hariho Akes mu businessman hakaba hariho na Akes umumenyesha makuru. Who is the difference? Bon, Akes ni businessaire je nibaza ko kuya bikuye kandi businessaire natori cyakora mugiki nabona ko cinjiza shedi cyose aragikora mugabo Akes mo donc carrière mumufata mu cyane ni uburirimbyi y'uburirimbyi birakwiye to aho muri kino gihe atari ko araririmba gose sinzi naririmba gusa siniko nazisohora ariko ziragiye gutangwa gusohoka parce que right now ni ibintu byo kumana kuri Wakala TV ni ibintu navuze yuko bigiye guhagarara ahubwo bazi barabona gusa ama video yanje babe baragira subscribe kuri YouTube channel yanje barayizi hama ibikorwa biraje biriho byinshi cyane kugira turangiza ndashaka kumenya kuki abamenyesha makuru benshi bava muri Wakala TV haheze igihe kitari gito baca baza baduka ngo warabaherani bo je nibaza yuko izo barabivuga mugabo siko biba bimeze hariho ababivuga hariho nabo babivugira mugabo siko biba bimeze je nakunze kuvuga cyane nka Landry benshi baravuze ngo je namuheranye orke Landry no amuheranye Landry nayo bari barameranye that's why utazokugira umva Landry ariko aravuga ngo Akes ngo je nagiye atampenze Landry ntavyo yarigera avuga ibyo urumva gusa we yaravuze ati akeneye guteguranye n'ivyiwe bitera imbere bihagara neza ariko Landry je nabari barameranye yego bagwaranya ngaho oya sivyiza ko ndayivugira hanyu gusa tuko turabiyaga nivyo bananira kunyishura kundiha tuzora kuntu tubigenza oya singombwa cenda bakisuka ryabo biriko birabinjiriza mu gato zobicisha mu nzira nyinshi hari inzira nyinshi hari inzira z'ubutungane tuzotunganirizwa uko biri kose tugushimire ivyemeza biriho ko bameranye tugushimire cyane murakoze cyane reka ndabashimire mwege mwese mweko muradukurikirana kuri E+257 ntimwibagire kugira subscribe kugira tubandanye turyoherwa nayo like comment na share ibyo ndavyizeye kuri mwebwe ciao ciao